ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe kwizina nitwa Jean Claude Batungwa nayo nifuje kubaganirira kuri bimwe n'ibindi tubona mu kibano ariko kandi maze kuvyumura urashobora kunkeneruka ubaze ati mbe ivyo bigenda gute. Inimero yanje ni 68 13 93 74 ugashobora kumbaza cyangwa ukambwira ikindi kintu hora gikenewe. Shaka rero kubaganirira kuri bimwe n'ibindi byo tubona mu kibano aho tubaye tukumva byavuzwe ariko tutabifitiye gihamya na cyane ku nkuru tubona zama SMS zica ku mbuga zitubwira ziti Imana iragukunda. Mwico gihe ngo n'Imana igukunda cubirungikira abantu 200 15 8 ni wabikora biraza gutuma Imana iguhezagira imigisha myinshi utazokwibagira. Udetse kubikora naho ntubirungikira abandi ngo bica bituma wowe ubwawe ugira ibibazo bitandukanye nimba ari ingwara cyangwa ukabura ibindi biharuro bitandukanye ubigize ikibazo. Ahandi naho akaza mu audio n'amafoto iyi foto urayibona umwana yavutse afatanye ibiganza ngo bamucibamo babifundura basanga hanzimo ngo Yesu araje canke Yesu aragukunda ngo nawe iworonsi audio curungikira abandi niyi foto. Hakaza ibindi nabikora ngo uyu muntu yavutse ngo afise amabere ngo yari uruyoya none ngo yavutse avuga ngo rero we inkuru ngo Imana yamubwiye ngo Yesu araje vuba n'ibindi byinshi ngo cubirungikira abantu benshi ngo kuburyo bishoboke wowe ucugira imigisha ngo utabikoze ucugwara imyaka itandukanye canke bigenduko ariko bakakubwira neza ngo mu kubikora kwawe ngo nuko uburi kucijuru. Ariko nkibaza ese none ijuru uko niko ricibwa. Hari ibintu bimwe nto kwirengagiza kubabwira muri kano kanya durabiye mu bitabo bitandukanye na cyane no mu telefone nyene n'ubu buhinga bwaraje ugasanga telefone yawe irimwe Bibiliya nko kwanje usomye hariya muri Luka 16 ugera ku murongo wa hariya wa 19 ugashitsa kuri 2:31 hatubwira ngo umugani w'umutunzi n'umworo. Hatwereka inkuru y'uwitwa Lazaro yari umukene n'umutunzi yarari ngaho ngo abo bantu bose barapfuye bamaze gupfa. Byabonekanye neza yuko wa mutunzi agiye mu muriro kubera we yari abayeho neza iby'ijuru ntamubaza. Lazaro nawe yaguma avuga ati Mana mfasha uzome kurangiza neza ngo mbere yatungwa n'udukoretse musi y'ameza ujya mutunzi ngo mbere Lazaro afise n'ibisebe ngo yari gatwa n'imbwa z'uyo mutunzi ngo harageze igihe barapfa. Lazaro ngo caje mu gihiriza ca Aburahamu ngo wa mutunzi nawo acaja mu kuzimu ngo byabonetse n'izuko hariyo mu kuzimu hari imibaro myinshi ngo ariko hariyo mu gihiriza kwa Aburahamu kwa Lazaro hari ibyiza byinshi ngo bicoboneka neza yuko wa mutunzi abonye ibintu bimubako ngo yaciye asaba yuko Aburahamu yomusabira kuri Lazaro ko atigera mufata neza bakiriho ngo basamusabire akuze urutoke rwiwe mu mazi kugira ngo agatonyange gusa kamwe ko mushika ko ngo yoshobora umururumbo yumva ukagabanuka. Ngo Aburahamu amubwiye ati mugenzi ntibikunda kubera yuko ivyo umuntu yahisemo ngo niko bigenda. Ayambwiye ati basi rero wa mutunzi amubwiye ati basi ko bimeze uko nsabira hariya wewe uwo agenda hariya ku isi abambwirire yuko ushobora kwitunganya abasigaye ngo bikunda ko yamubwiye ati ntivyokona naho bogerageza ibishoboka byose naho hogenda uvuye mu bapfuye yaba Mose wo tuzi muri Bibiliya avugishwa n'Imana ivyo bakoze byose tuzi ntibovyemera mu gihe batavyemeye ubwabo uko bavyiyumvamwe ngo nuko babonye umuntu yapfuye. Rero ico ndiko ndavuga ivyo bintu tuzatubona biza bivuga ngo nimugire ibi nibi ngo muce muronka ngo imigisha ngo bigenda uku haba n'intete bijya ni inyigisho ya Satani. Bijya bintu umuntu abivuga ubitanga mbere akaguma bikomeza ivyo menya ko ari vya Satani. Ukuri kw'Imana nuko turabati mbega ijambo ry'Imana rivuga gute. Hano ku murongo wa 10 wa 29:15 muri Luka hacavuga ngo Aburahamu yamubwiye ati abo ba Mose ko abo bantu biwe ngo barafise ivyo Mose yashizeho canke yahawe amabwirizo ya 10 ko tuyabona hariya muri Luka kuvayo 20:17 barafise ivyo abagwishwa n'Imana ngo abo bantu rero nibabumvire abo nyene ngo ntankeke ko batazoronka ijoro ariko ngo ntabwo bica mu SMS ngo twamakondisiyo mezuku canke mukundi ko ariko kose koza ko kugira ngo kora ibi gusumba ijambo ry'Imana. Rero uzosanga izo message canke ama audio nta murongo w'ijambo ry'Imana n'umuzokumvamo. Mwico gihe rero ni ngombwa tumenye neza yuko ivyo dushaka ari bivuye ku Mana atari bivuye ku bantu. Mwese mwumvise no nkuru Imana ibahezagire ndabakunda cyane.
nk'ivyo ni ibiki muri umujama nani ibintu harimo mani umujama dutuye amahero ubunyene ngaha atago watwara ibihumbi ngo ntore ibihumbi bitatu jemera ubunyene mani tuyatoreye abo njene yatoye mani amafaranga bandi muyaje n'amafaranga je ndumusiga nawe tuyaguhe je ndumusiga nawe je n'amafaranga ndabaciye umujama mani naramugoye mwicane je n'amafaranga kwanza amafaranga wewe mfisa gashida ugame nambe gusaga shiki n'ubundi ndawugere ko rotsa n'umutatu narusaga shiki shikaza amafaranga mutoye wewe mfisa no yazane kwanza zana amafaranga hama ndabaciye uyatwara oya ngira ndabaciye urubanza mweso heti mu oya amuhe bana amafaranga ngo amahera ngaho sawa ntubona ni aya muri ko muraba mwafatanye ku yo yabikana yigwabo reka ducure urubanza reka ducure urubanza oya reka ducure urubanza mbiriza wewe usagashida k'ibihumbi nawe wewe mwayatoreye hano nijana yatoya yanyatse ayo nafisa shira ko heno muga mwabonye mwese twawe kwese twawe kwese mugomba kubigenda mugomba kubigenda nawe twari urategere tugabuye duce kubiri tugabuze umupanga genda bereke tugomba dukore ubufindo je n'umushinga ntahe ubufindo dukora mwishuri utora agafindo mwishuri oya n'umuntu cyo agafindo ko suzana naha uragatora wewe agafindo yo mwishuri sawa uwambe wowe ufite agashida k'ibihumbi indwi utwaye agafindo utwara ibihumbi indwi kakunaniye utwara ibihumbi bitatu kikira ko ntokana ikindi nagenda mwombe mukagatorera rimwe ako gafindo wewe n'ibihumbi indwi na wewe n'ibihumbi indwi shira ko amafaranga yiwanje ibihumbi bibiri aho lisa agafindo umviriza agafindo ngene kameze ni ibihumbi 10 mwishuri none mwayaruhi wewe mbiri umbize tanza wewe mbiri agafindo ngene kameze woraje kwiruka kwiruka gusa yo kaza mnyami hasi nawe je muri meri ari iyi bujumbura meri wa meri chikasi akakwiruka tukahebe wewe reka ndabereka kandi gafindo kameze neza mwava hava muri umvira ndabereka gafindo kure y'amaboko nkabene ubu mukure y'amaboko n'agafindo ubihumbi indwi mugatoye genda mampi ukazo kurayo none amafaranga mushaka none agafindo kimu n'agafindo nkene ndabamuze mwegerane agafindo kose bazanda mwegerane ndabereke agafindo kameze neza nimwegerane ke mwariko murabana n'agafindo n'ibihumbi indwi ngaho utora agafindo n'ibihumbi jadi tayari kiri dushaka jadi tayari jadi tayari bazengere mugwe mubiri kugabana amafaranga ata maboko mufishe murabishobora oya reka tugura agafindo ibihumbi indwi tuzayavunja sayana n'amafaranga amafaranga yanyu yara nayo nyene sabe mwatoye none bayi Cross muri jewe nigga byizigiro by'ubwiza cross muri jewe nigga tinya nishiri we petit frère we arabinka uri we bagiye ko sushi bangiye hasi nenda kubaza n'umushitsi wanje je oya we kuburaga umugire neza reka ndabikore mugabo natore we gira nta kibazo natore nta kibazo sawa
karibu cyane wisange wumva amahoro ahimubwira mahoro hejuru akazisha kari kari twaye usanga twambura oya nawe sinyibuka ko ndashobora kugira akazi kenshi kugira umwanya wa telefone yawe sana ikibazo asana no kuburongeje hajye natashe hafi saa kumi z'ijoro sinire bari bambitse abo twese jubwe bambitse sinokora ngabirashika ewe nabonye ivora guka ku moto yego fe byarabaye nyine yewe abasirashi bendetse muri ndetse bari bakomeye abandi ego yo umutonya wanje ambaza amakuru turarabavema nasanga kubona Ntijeje gushyira telefone kuri chargeur kazi cyane. Cyo gumuca hejuru y'abantu bari twarayaga. Iyo niyo delfis. Ugisomera. Twenda bacha hejuru. Abana bato bato n'ukazi. Gusa nyene rero jene nakumbuye. Urabona ko n'ejo twavuganye nyene ko twobonana musome neza turapanga kubonana biranga. Kubera akazi birashoboka ntacu Petit frère wowe ufite ikibazo kiyi nakubwiye ko umuza kuduca hejuru none ubu nawe uri kubwira none ikibazo gute wabujije guca hejuru ariko muje nifukamiye umviriza rero wewe umviriza niba woza kureke nafika papa none simuri papa soka Adojo Sanpon is yeah. Original. Wewe waheruka kera kweli? Uranyumva fresh? Okay. Sasa unaona amakuru y'iminsi. Wapi sinakoresha kabisa. Cyarahuraguye. Dukora iki gashako? Gatara. None tubonane ryarega je no kuvuga. Ugera kweli tukabona na wengi. Bo, jewe bazogira bazonkira ko hamwe sengo kubusaba ikintu kimwe inyuma ya Rosen ndashaka nzoguha amafaranga ntumbaze aho nzoba ndayakuwe ikintu ngomba ndakubwira kandi kibe soka nzoguha amafaranga uyabikire oya ni iby'akazi byo bose ntabyazi hamwe byoja hejuru byoca bitera ikibazo sibyo none arazembera nabyo nta n'ibyo yobye ku munsi ataba ari ngaha ni umunsi wa Mercredi nk'uwo munsi nyine nk'ubu cyasi niteze ko barashika ngaha ndabiza kora ku telefone gusa yo Kakunwenza. Oya nta kibazo wewe je ndiko nkonsoma amafaranga ni iby'akazi umwanya wamaze kwinjiza nta ushobora kuyamenya kandi DJ nyine umunsi nashobora gutora kwa amafaranga cyane ndona amafaranga ko ari iby'akazi umwanya wamaze guca nibaza ko ntabwo nashobora kuyakontrola kuko ntawe yanze nari munze ndabafata neza ndabatagatisha iby'akazi uti muyaga iby'akazi bya papa telefone uri kuvugana n'ubundi muyaga iby'akazi bya papa ubwo mubwire yuko amafaranga ya papa uri kurakoresha gutya rishyushye shuwa umanzi ukanyumviriza kwanza ukumviriza kwanza n'isigurira Bisusi nta kindi kirenze ko ngaho oye sinshobora kukumviriza birenzaho navyiyumviye Bisusi amafaranga yande
wibuka neza yuko ari je nakuzanye ngaha papa yararondeye numwe w'umwizigirwa ashobora gushira ngaha aramubura ariko je kubujama byiwanje nandi ndakufite ndagushira ngaha ndaguterekaho ariko uno munsi utanguye kumaramaza gutyo haguruka haguruka gato umbise sivyo iyo manzi kanyumviriza ukumva kwanza n'ivyo nari ndimo navyumvise ndikiziwe sinumva ntibisigura ico haguruka rero mbise kuri intebe hari ivyo nari rimwe hari ivyo nari kabiri mbisa Lisius ahantu hinjiza plus de 100,000 par jour wonsigurira gute mu mezi atandatu umaze ngaha Lisius mu miliyoni zirenga 10 na ukaba umaze gutangamo zitandatu zonyene tahura ibintu ndabitahura gute kandi nara kwifatiye ubwo mufatije mujinga jewe ariko iyo kandi nagukuye Lisius ariko n'umuzi utanguye umwana maze gutya imbere ya papa Lisius ubu turi mu bihe bya corona ubu kuva corona yinjiye amafaranga twara twinjiza urana ko hari icyahindutse ntucu uvuga ivyo kuko hariho periode amafaranga aboneka n'igihe amafaranga ataboneka navyo n'ubitahura sigiye cyose amafaranga yinjira uko tubyiteze ako wari ukwiriye kunyumviriza sindakumviriza birenze ivyo ico no gufasha niki nuko ushobora yendera gato no telefone yanje nayo kuramwa konde no iyi nanjye telefone yanje sivyo ufise kuyikoresha uko ngo kuramwa kode ume telefone sawa ariko ibintu navyo nivyo bica bivangana na wewe mu mezi atandatu maze ngaha isimu y'iraki zitandatu sivyo uhembwa ngahewe ku kwezi raba ibintu usigaye ugenderamo Lisius papa ndi umuhungu wawe kava kure papa Lisius akazi karaheze ndamwirukanye none ingingo nafashe papa ntibisiguri ku kuntu iminsi yose ubwo umbwira yuko ari je dusangira gufungura amafaranga ariko uno munsi ndamwiboneye ndamwifatiye no papa j'ai décidé ategerezwa kugenda nyene ndakubwiye sohoka hanze umvireho nije nagushizeho fise n'uburenganzira bwo gukura nta na kimwe ufise wishyuza gusa ikirenzeko nuko amafaranga yose wahombeje nta na kimwe tuzokwishyuza kuko nta na hamwe woyakura wewe nta cyemezo ufise ko je nahombeje amafaranga yanyu sivyo ikigira kabiri ntucu ngirukana ndabikuze ubikuze je simbona igituma ugomba gushira ibintu hejuru nariko ndakubwira tubanze twicare hasi tugana nakwicara nawe je suis fatigué Lisius nimba urushumviriza birashoboka ko urushe n'ibindi bintu wota muri kuratahura neza manzi umviriza kwanza nisigura Jesse numva ico umuryango iwacu ni gake twisubirako so get out okay kava kure out okay kava kure please ariko no ushaka kwiki twari dufitana niye jewe nawe umunsi urana ko amahitamo ufata arayo by'ukuri niwaheza kuvuga byaba bigenda ku murongo sivyo urabizi harabaho periode twunguka no harabuze igihe naco wabonye umushahara ibyo turiko turakora biriko biratwungukira uko mu bigomba kavakuru umviriza decision wafashe basi ndagusabye amahirwe yanyu sivyo amahirwe yanyu Jesse zosubira gukora iki kintu kavakure please niwe ko ndabwira manzi nyumvirize basi nakubwiye kandi ukambandanya Lisius ayo mafaranga yose urayishyura
sawa nakubwiye genda Chanjai. Ana ngifise umwanya mutwo ndarondera akava kure nanjye ni Chanjai. Ufashe decision nk'iyo ubona Chanjai uca undungikaye. Ndagusavye basi. Ndagusavye mama yiwe akava kure. papa ndungikira abapolisi nka batatu basi oya telefone komiseri none ntabaguha none je ndi ku kazi kandi oya none ko namuhaye ikigongo yansi telefone nje nibwira akazi saka gusa n'undi munsi nzoronka n'akandi gisiba kano karimbo ndagakunda kararyoshe rega nacyo ndagakunda umungu yarimbo turimbo tworoshe tumeze bo abana ndadukunda bro cyane kenshi iyo ndyamye nitwo mba ndiko ndumvira itahore mba ndiko ndakwiyumvira agusura urambesha wewe utu turimbo turi mu fise tushi muri telefone ndatumviriza mba ndiko ndiyumvira wewe ahantu uri kumuryamye umva nyene nca ndagukumbura Okay. Gusa nanje urabizi ko ndagukunda she. Ndabizi kweri acho ndabizi bro. Sawa. She hari ikintu mwibutse. Cigikishe. Uno munsi hari umuntu dufitaniye programme. Ubwira uco ugenda none? Nukuvuga saa 10:30. Hari umuntu twanye programme akunza kuba ndamushikiri. Rero bisaba ko nja kumuraba kubera yuko hari ibintu twavuganye bisaba ko ngenda kare kugira tubiganireko. Rero reka ngende gusaba ikintu gusaba ejo nka 2:30 uze wigore usange muhira hari ikintu mfise nifuza ko tuganira kandi gifise akamaro nzozashe uragiye kumbwiye gahunda nashobora kureka kuza cyawo zo wige bizo kare vraiment kuko ndagukeneye cyane kandi n'ikintu gifise umva kimfitiye akamaro gose tanzozashe sawa reka rege ngende nje kuraba umuntu hano bisigaye tucatubona nejo sawa bye urugendo rwiza yego bye kandi bamwe yego Oshini wewe. Ego she. Karibu. Estás. Meze neza. Ego. Bari nagukumbuye. Ndakumbuye cyane. Okay. Karibu. Start. Unishiri meze gute? Jameze neza. Ego. Shananje nimba nawe ndagukumbuye. C'est vrai. Ego urabona icyo twabonanye akanya gato. Ku mugoroba ash. Nanje rero turi kumwe. Ndamwumva mengo nitwokandukana. Yo nanje se nuko nyene kandi ndakunda cyane. Shanda bizi vraiment mama ari ngiye kenshi ko nkunda. Ibyo sindabikekeranye. Ego. Ego. None ndagukunda rwose kuko wewe urazirinda ubundi. Nicagahunda. Icyo kintu ca gahunda kuri wewe sinashobora kuciyita vraiment. Shana kukiya tejo isazi bire n'umuzo bashikiriye none amasaha wagerageje kuyubahiriza hari umuntu atabarengeje Tengara ku masaha nk'umuzungu. None shebe rero jewe wumva ntatevye kuko mu masaha 3 n'igicera nza gukubitira ariko ikintu nashaka kutuganira kandi n'ikintu kiri sero nshaka ko ucumviriza hanyuma nawe ukagishira ku mutima kandi ukamenyesha ushobora kumushimisha urabona ko tumaze igihe dukundanye kandi dukundanye urukundo rwiza ndakubabaza abantu bigenda neza mugabo rero hari ikintu kimwe nagomba kubarira urabona bino minsi je ndakenye rwose ndakenye cyane kandi ndiko ndibaza ubukene ndimo akazi karaheze rero biriko bituma mbona mengo urukundo rwacu ntabwo rushobora gushika ameze neza Kushe ibyo bintu turi kuranyibwira sindiko ndabitabura neza. Bo ibi bintu ntabwo ushobora kubitabura kubera kuko wewe
ntabwo uri jewe niyo mpamvu udashobora kubitahura ariko icyo nakubwira cyoco ibintu utegereza gutahura kuko urabona wowe uri umukobwa mwiza kandi kuba uri umukobwa mwiza sishobora kugutwara ngo tubane ndi mu bukene rero ikintu gihari nariyumviye ndavuga ati jewe ku bukene mfise ifu ko norabikenera hanyuma urukundo rwacu rugagara mugabo nkabahutse bameze neza akoshe ubagiye yuko iminsi yose wamubwira yuko ndi ubutozi bwawe ibyo byo ndabyibuka ndabizi wama warimbariye kandi najye nama nabikubwiye ariko muri kino gihe ndimo je ndabona ko kuko iyo umuntu ahubwo ngiriye neza kuba wibuka ko ndakubwira ko ubutunzi bwawe kuko iyo umuntu afise ubutunzi amagaterwa n'ubukene araraba ingene yikora kubwo butunzi kugira ngo yimare ubukene rero jewe ahindi nzira mbona sakara nico gituma rero mbega umuntu bita Chris wamuzi Chris nani Chris aje gute mu rukundo rwacu je Chris ategerezwa kuza kuko urabona Chris ubona kirimo aba muri Belgique rero byari twaravuganye mu ndiheze tuganira ambaza ku rukundo rwanje nawe rumeze ndamubarira mugabo Chris arambarira ko wewe yahora gukunda mugabo kanga kumuhuza rero mw'ico gihe iciyambwira yuko ashobora kumufasha jewe akaba imiliyoni 30 ariko je nkakureka tugatandukana hanyuma kagenda Chris mugaca mukundana ugaje izo miliyoni 30 akazibona nanje nibeje ubukene mfise asha vraiment ndabona ko urukundo no tubanda ruhera mugabo ntubikora muri buno bukene rero kubwizo mpamvu wanashima tumaze kuvugana no kuvuga no munsi mu gatondo nabonye Chris andungikira banzanira sheke y'amafaranga y'izo miliyoni 30 no kuvuga iyo sheke nagiye mbona bayinzaniye maze kuyabona ndavuga ati jewe amafaranga izi miliyoni 30 sinshaka kuzigisha rero ikintu naguma ndagusabe namba wumva ko unkunda ukaba wumva by'ukuri ko udakeneye kumbabaza ukaba wumva by'ukuri ko unkeneye ko nubaho ubuzima bwiza nkabaho mu mahoro nkabaho mu mutekano ndasavye kandi ndakwinginze aya mafaranga ntuyankeshe jewe urukundo ndiko ndibaza ubuzima ndimwo ntabwo noshobora uri umukobwa mwiza nta nawe nogushira kandi kurongora umugore mwiza ukenya nta kamaro rero je kintu nogusaba nuko ukwemera ugatwara 15 miliyoni miburibura nanje nkatwara 15 miliyoni hanyuma ukaca ugenda ugakundana na Chris hama mukazobana je ndabe ko numva muri buno bukende akose aya mafaranga miliyoni 30 nizo uri kuranditisha jewe umviza senda kugira ikintu kimwe umenye je yuko ndagukunda kandi naho hoza abantu fise imodoka zingana gute inzu zisa gute eka ibintu byose biryohera amaso kuri inoze sinzopfa ndaguhemukiye haguruka biza shinda kubari naguma ndakubwira ko ibintu byose nariko ndakubwira ko nariko ndakubesha kubera ko naricaye ndiyumvira kuko abakobwa benshi bubu bakunda amafaranga abakobwa benshi bubu usanga atari urukundo bafitiye umuntu rero naricaye ndiyumvira ati mbega n'igiki cyotuma menya neza ko uyu mukunzi wanje ankunda cyane yumvira guca muri iyo nzira kugira ndakubeshe ndabe hagati yanje hagati y'urukundo dufitaniye hamwe n'ubutunzi jewe ibintu byose nakubwiye nariko ndakubesha kubera ko nashaka kumenya niba by'ukuri urukundo dufitaniye urukundo nkunda karugukuri kuko abakobwa benshi bikiguye usanga bakunda amafaranga gusumba abantu ni naco gituma rero jewe naciye ncisha muri izo nzira kugira amenye urukundo nkunda
none sanze utameze nk'abakobwa benshi b'iki gihe bifu ahubwo nsanze umukobwa mwiza kandi umukobwa w'ubwenge ndagukunda ndagukunda cyane urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L Trending iriho ku bwanyu barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.